Imbonerakure shirira, imbonerakure duga imisozi, abahumure humuriza igihugu. Murakoze cyane, yari cyubahiro Mana mushobora byose, niwe wenyine urukundo, nyari impuhwe n'ikigongwe, we wamurinda Uburundi n'abarundi n'ubukaba byagiye hagati yacu, none nahazwe imyaka n'imyaka. Mufate ibyicaro. Banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, ndaramukije cyane cyane mwebwe ndongozi muri mu buserukizi bukuru bw'umugambwe wacu CNDD-FDD, be na mwebwe muri mu nama nkuru y'inararibonye. Ndabaramukije mwebwe ndongozi batumire bahire mwaje muserukira ibisata bitandukanye y'urwego nshingwabikorwa rw'igihugu. Nabonye abatumire nyakubahwa icegera cy'umukuru w'igihugu, nyakubahwa umukuru wa sentare Ntahinyuzwa, nyakubahwa umukuru wa sentare jejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, nyakubahwa umushikiriza mukuru wa Repubulika y'u Burundi, namwe batumire mwavuye mu mashirahamwe n'imigambwe itandukanye, namwe batumire bahire muserukira ibihugu byanyu n'amashirahamwe, cyane cyane turakiriye cyane abavukanyi bacu barungitswe n'imigambwe mivukanyi, umugambwe CCM wa Tanzania n'umugambwe UDPS wa leta iharanira demokarasi ya Kongo, baje kwifatanya n'abakenyarugamba muri uyu munsi mukuru mwiza udasanzwe. Mwese rero bakenyarugamba mbonerakure, bagumye abanga bahumure, umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye. Tugire CNDD-FDD, tugire CNDD-FDD, tugire CNDD-FDD. Murakoze cyane. Mbe nkajya kubahwa umunyamabanga mukuru w'umugambwe wacu mwiza wa CNDD-FDD, uno munsi nta majambo menshi tuvuga kuko yavuzwe. Ivyo mwatweretse vyivugiye, ibiswi vy'inkona bivuye ngaha vyabivuze. Nta majambo menshi dufise, ahubwo dufise imbere yacu ibikorwa. Mwazanye icyumviro cyiza cyane, kuramurira Uburundi imikangara, abagabo b'ijunja n'ijambo, abahizi mu gukingira igihugu n'iterambere. Niwo mushinge wa byose. Igihugu kidakingiwe, igihugu kitagira abantu b'ubuntu ntigishobora gutera imbere. None rero mwakoze kubitwibutsa nuko twereka ko ari ivyo mugiye kugenderamwo muri uwo mwaka wose. Kijya civugo tugigira umushinge tuzorimbura hageze mu 2060. Rero uno munsi ijambo nari kubashikiriza namaze kurishikiriza, riri ku mbuga y'umugambwe wa CNDD-FDD, muraza kuvyisomera. Hanyuma nsabe n'abajejwe kumenyesha amakuru mu mugambwe wacu CNDD-FDD kugira ngo iryo jambo bashikirize mu ntara zose, kuko ni jambo ngenderwako kuri iki civugo. Ariko nagira nsigure gatoyi ko
kugira ngo tumenye aya majambo yose tuvuga ico yubakiyeko. Nari naciye ku Mayange kwigerekerezo ry'umunani z'uku kwezi ndiko ndavuga ibijanye no gukingira agateka kazina muntu bivuye ku mukenyezi. Narabonye yuko hariho benshi batarategera iyo bariko baravuga ngo agateka k'umukenyezi batamenya ko ari agateka ka kiremwa zina muntu. Umenga umuntu twamwibagiye kandi umuntu ari umukenyezi akongera akaba n'umugabo, akaba umwana, akaba uwufise ubumuga n'utagira ubumuga. Rero turiko turabiraba vyose bisanzwe mu mategeko, gusa abantu ntibaramenya kubisigurirwa. Iyo tuvuze yuko agateka kazina muntu gakingirwa, umukenyezi yiyumve ko nawe arimwo, kuko hariho umuntu umukenyezi, umuntu umugabo, umuntu umwana, umuntu yamugaye, n'umuntu bose n'abantu. Amategeko ategerezwa kubakingira kumwe. No mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi turavye mu ngingo yaryo ya 22 handitse neza yuko abantu bose barangana imbere y'amategeko kandi akabakingira kumwe. Abantu bose ako nimube murakumva, ni bose, yaba umwana, yaba uwukuze, umutamakazi, umugabo, umugore, bose abantu bose barangana imbere y'amategeko kandi akabakingira kumwe. Nta muntu n'umwe ashobora gukumirwa kubera amamuko yiwe, ibara ry'urukoba rwiwe, ubwoko bwiwe, igitsina ciwe, ururimi avuga, uko abayeho mu gihugu, idini ryiwe, ivyiyumviro vyiwe nyamukuru vyerekeye ubuzima canke intwaro y'igihugu, canke kubera ubumuga, canke kubera ko afise umugera wa sida, canke ingwara iyo ariyo yose idakira. Aha mwumvise yuko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi rikingira bose ata n'umwe avuyemwo. Aca mwumva rero ko twese dufise uburenganzira bungana. Ntihagire rero uwugenda aravuga ngo natwe dukeneye ngo uburenganzira bwacu, ngo dukeneye agateka kacu. Murumva yuko igihugu cyose gikingira bose ata n'umwe avuyemwo. Ingorane tugira ni iyihe? Nuko vyinshi mu buzima bw'igihugu ari vyazanwe n'abakoroni. Abakoroni nabo bakaba bari barazingamitse umuntu umukenyezi. Umukenyezi hariya mu bazungu kera yari igikoresho, yari ameze nk'ikintu ukoresha gutyo kuko barakora no guhembwa ntibahembwe. Mu gihe mu Burundi twebwe umukenyezi ari we wenyene yarafise uburenganzira bwo kugena uwuzoba umwami. Umukenyezi yari we agira kabiri. Ngira ngo muhora muvyumva baca no mu migani kuva kera bavuga ngo ibwami ngo hashikanwa n'umwamikazi. No kuvuga ko umukenyezi yamye afise uruhara rukomeye mu gihugu cacu, ndetse no mu ngo zacu. Umukenyezi yitwa inarugo, umugabo nawe akitwa serugo. Birumvikana yuko umukenyezi afise uruhara rukomeye kuko mu rugo niwe arubazwa, niwe muzezwa nzu. Aha rero ntituze turigana abo bariko bagarukana agateka kabo, ahubwo twe dutsimbataza kacu, ntibadukure ku karanga kacu. Kuko badukura ku karanga kacu tosanga natwe tuza kwiga ya ngendo ya babandi bo bakumirana kera. Murazi yuko ingeso y'urugo itubaka urundi rugo. Ingingo yindi two kwifatikiza n'ingingo ya 27 y'ibwirizwa shingiro ngo leta iritaho mu buryo bushoboka ko abenegihugu baronka uburyo bukwiye byo kubaho bubereye zina muntu. Leta itegereza gukora ibishoboka byose kugira ngo abantu bose baronke ubuzima bwiza atanumwe avuyemwo.
ico naco nyene tugitegere neza ngo leta iritaho mu buryo bushoboka ko abenegihugu baronka uburyo bukwiye bwo kubaho bubereye zina muntu. Ahano babaza ikibazo ko hariho umuntu afise itongo rimera uwundi akagirira itamera, uwo muntu arafise uburenganzira bucaca kuba mu itongo rimera ngo nuko ngo leta itegerezwa ngo kumufasha kugira ngo aronke ingene abaho mu buzima. N'abantu babiri, umwe ari mu itongo rimera kuko yarikoreye uwundi yase kurikorera, so kuvuga ko uburenganzira bwe bwa bwaheze. Mbega iyo umuntu afise urubanza muhiriwe hari uwamuburanya ngo yamukumiriye muri rujya rubanza ko atarugiyemo, ujya yagize urubanza yatagutumiye urashobora kumuburanya ngo ntiyantumiye ngo kandi twese ngo tungana ngo bajya bariko baranywa barya nanje ntariko ndaryanywa. Abantu baza barumva ico arico gukumirana no kudakumirana. Ndiko ntanga akarorero kwitongo kuko arico nabonye umenga abakenyezi n'abagabo nico bapfa, mbere mvuge ni abigeme n'abahungu umenga nico bapfa. Duhere kwitongo ry'u Burundi, ingingo igira kabiri y'ibwirizwa shingiro ivuga iti agataka k'u Burundi ntigashobora gutangwa, kugurishwa canke gucibwamwo ibice. Ngira ngo ngamuciye mu ntegera hamwe nababwira ko ata Murundi numwe afise uburenganzira bwo kugurisha itongo ku munyamahanga. Ingingo ya kabiri y'ibwirizwa shingiro bivuga iti agataka k'u Burundi ntigashobora gutangwa, kugurishwa canke gucibwamwo ibice. Ufashe itongo ryawe ukarigurisha ku banyamahanga ubuciye Burundi mwibice kuko haciye aba propriete y'umunyamahanga. Abarundi rero kubwabo kuko itongo ni ryabo barafise uburenganzira bwo kugabura, ariko iryo tongo ryose ry'abarundi riguma ari iry'Uburundi mugabo muri haye umunyamahanga. Nimwiyumvire namwe iyo ugurishije itongo turimo mugasohoka, wewe ugurishije nanaka akagurisha najewe nkagurisha n'uwundi akagurisha, twese tugurishije duca tuba abashumba abanyamahanga kuko nta kintu dufise. Nico gituma izire zizirizwa ku Burundi ashobora kubanyura itongo ari haye umunyamahanga rijya n'itongo ry'abarundi twese. None rero tuja kw'itongo ry'umuryango mu Burundi turafise imigenzo y'uko umwigeme agiye kubaka urugo hariya yagiye gashaba iwabo. Twebwe ntitumeze nk'ababandi umwana akurikira ubwoko bwa nyina. Abarundi singa inka ntikazokumva umugabo uguma wumva ngo yamwaka ngo yamahoro. Twebwe ntituri inka. Umwana w'umukobwa agiye kubaka ugwiwe acaba umwana wo mu muryango, nico gituma niyo apfakaye aguma ngaho ni iwabo. Mbere n'ikimenyamenya umukobwa asazi iwabo kera wamenga aragayitse n'igitabwa, ariko ugiye kubaka baramukeza akavuga ngo uragakira ngeni. Nukuvuga yuko hari yagiye ntibarigera na rimwe bamwirukana kuko nama nkurikirana imanza zose nta mupfakazi ndumva birukanye ngo aje mu rubanza hanyuma atsindwe, kubera umupfakazi n'umugabo we barubatse barabaye umwe. Ingorane rero dufise uno munsi mu Burundi bwa none, iyo mico dushaka kuyiheba, tuyihebe dusambure umuryango, kuko gusambura umuryango baza gusambura aho mwicaye. Ushaka gusambura Burundi uhera gusambura aho Burundi bwicaye. Hariho uburorero mpora ntanga. Uno munsi umwigeme aragiye kubaka, turi umuhungu umwe avukana n'abigeme 10. Muri uwo muryango bafise itongo ry'ihegitare 2. Umukobwa umwe agiye kurongorwa mu Budagi, uwundi arongowe muri Amerika, uwundi arongowe mu Faransa,
uwundi muri Kamerune. Babakobwa bose baragiye kwabigwa. Hanyuma rero kubera nyene atawumenya ibishikira umuntu, murazi yuko umwana atorana kwa se na nyina. None rero babagabo babakenyezi bose bavukana na wa muhungu bose baca bitaba Imana. Uwaravyaye kenshi yaravyaye kabiri. Mugabo bana ntibarashika mu bigero, baracahagarariwe n'umuvyeyi wabo, se wabo. Nimwiyumvire rero wa muhungu umwe agiye abona baramuwe 9, umwe ava mu Budagi, uwundi muri Amerika, uwundi muri Kamerun, uwundi mu Bufaransa, batoze kwitongo bariko barigabura. Uwo muhungu agaca twara kakanyororondwe agahanura urubibe n'ababandi. Vyogenda gute? Ico mucige. Turiko turiga vya bindi tuzoshira muri rya tegeko ryabwirizwa. Ivyo vyose muze muravyiga. Mbega bizogenda gute? Ariko iyabo mwigeme yumva ko ryatonga ari ry'umuryango, riguma ari wo ikirago, indava y'umuryango, burya ntangwana yabitera. Kuko murazi ko kuva kera narindi umukobwa baramuhigiseke kugira ngo aguma agaruka. Erega bamuhigiseke kugira mwisemba aguma agaruka, kandi ho yari kugenda gaherayo. None rero uno munsi hariho beshavuga ngo reka tugurishe duce twigira. Nibaduhe tugurishe. Kubera iki utemera ko umuryango nawe ukwiye kuronka indava wicarako? Ico cyose muvyo turiko turiga muwe muravyinovora. Turashobora gusaga twarasambuye imiryango yacu, kandi ibwirizwa shingiro rivuga neza yuko umuryango ari wo shingiro y'u Burundi. Umuryango niwo igihugu gishingiyeko. None tumaze kuwusambura, utakigiraho wicaye, uwo muryango uzosubira kuba ku Burundi gute? Muzosanga twebwe dukurikiye imigenzo y'abazungu, dusambura igihugu cacu, twese tweba bayerera, igihugu cacu ntikizopfa giteye imbere. Tuze turaba ivyerekeye amategeko. Uno munsi turafise amategeko atugenga, ariko murazi yuko itegeko ryose riva mu mwumvikano w'abarundi. Cyo kimwe n'imico n'imigenzo yose ni umwumvikano w'abarundi. Itegeko mvuge ko ari consensus nationale, kuko murazi kwibwirizwa litogwa n'inama nshinga amateka na nyenguza amateka, nabo baserukira abarundi bose. Imico n'imigenzo navyo nyene biri mu mategeko yacu, biri mu mategeko yacu, kuko ni consensus nationale. Kugira usambure consensus nationale musubira kuvyumvikana. Ntivyumvikana rengene hari umuntu ashaka kwigirira itegeko ryiwe uwundi giwe. Ugasanga umucamanza yaciye uru, ujya wundi yaciye uru, uwundi yaciye rujya. Ntivyumvikana. Nico gituma rero twavuze yuko dutegerezwa kwicara twige iryo tegeko rigenga ingo n'imiryango, ntituze dusange twasambuye ingo ngo turiko turondera amaronko yacu. Hariho amatongo nivyo leta iba yahaye abene gihugu. Ayo matongo yahaye umuryango, ni leta yahaye umuryango. Birumvikana yuko rero ayo matongo usanga abarundi bose bayanganamo, abakobwa n'abahungu. Dufate parcelle ijya usanga abakobwa n'abahungu bayinganamo, ntibikwega ingorane. Mugandazi neza yuko mwitongo rijya ndimwa, rijya twubakamwe amazu y'umuryango, ugiye usanga uri kuragabura n'abantu mutanazinanyi, byo bagora mwese. Rero nagira ndabasabe bakenyarugamba, twebwe dushaka kubaka igihugu. Ko dushaka kubaka igihugu rero tucubakire ku mico n'imigenzo yacu, kuko iyo mico niyo duhindura akaba amategeko, muga amategeko nayo afatiye kukubaho kwacu. Itongo ry'umuryango rero kuvyukuri ryoba iry'umuryango, kugira ngo rije mu wundi muryango naho hakaba umwumvikano. Kujya n'umunyamahanga ashobora kuronka itongo mu Burundi, muga bakarihabwa na leta, arihabwa n'igihugu hakurikijwe ingingo ziriho mu gihugu. Hariho ingingo, ntushobora kuza witembereza atacuma ari igihugu ngo baraguha itongo, ntibikunda. Barashobora kubwira bati wewe nawe uzanye iki, bagaheza nawe bahaguha aho ukorera iyo migambi. Nico kimwe rero
n'itongo ry'umuryango, umuryango urashobora kumvikana ko rikwiye kuvaho rikaja ku bandi ari umuryango wavyumvikanye. Ivyo rero nivyo nashaka yuko ndabasigurira aho mugira mugume muri muginovora. Tubaze twubake imiryango yacu, tuyisasire indava aho yicara, twabone ko haremye harama, hanyuma duce dutangura kubaka umuryango. Ntimuzoja kwigisha abana indero mutagira. Umugabo n'umugore bama bari muri yegere, bama bariko baratata, ntibishoboka ko muzorera abana banyu. Tubanje gustabiliza amatongo, iyo ndava tukayisasa neza umuryango wicarako. Tubanze turaberere ko natwe turabantu, ntituzokunda igihugu twanka imiryango yacu. Umwana tubaze tumukundishe ibikorwa. Indero bose baravuga ko iri kwiragabanuka mu gihugu cyacu, barabivuga, ariko mumenye ko indero nyayo iva haziko. Turafise uburorero bwinshi, genda muraba mama, uzosanga abana babo baciye ubwenge, muzosanga nabo bamama mu miryango yabo hariya baba, uzosanga bameze neza cyane. Ukazobona umwana w'igitantahe, muze murabe muzosanga na nyina ariko ameze. Ivyo turamaze kubigendereza kuko mama niwe narugo, niwe muzezwa nzu, nukuvuga abana niwazi ingene bakura. Umwana gukura ari insimba rubebe, murabe neza nuko aba mama taco baba bakoze. Umwana kugira kure ari kaguru karabeba, nyina wiwe ntaca bariko arakora, nukuvuga ntamukurikirana. Hariho abana bakaguru karabeba, insimba rubebe, bamwe ngo tambuka uzino. Ni vyinshi kurera umwana tambuka uzino, kurambona bakwe mwishuri. Ivyo nivyo batwigisha, bakatwigisha no mu miryango ko dutegereza kumera uko. Rero tumve yuko natwe mu miryango yacu twoyihera ko tukayubaka. Jewe hari igihe mpora niraba, abantu benshi bakunda kumbaza ngo mbega wewe ngo wawize ivy'uburimyi ukunda kurima no korora, ngo ko ari bubitwigisha. Ndabwira nti nivyo nize mu muryango, kuko mama yanyigishije kurima ngifise imyaka itarenga 3. Amagafuni nje impande yiwe, ntangura kuri mutwibare nkiri mutoyi. Jewe nagize igipimo c'ikawa c'ibiti 120 niga mu wa 5. N'ubu uzoca muhiri wacu bazomwereka bati ngiki igipimo cyo kwa Vari, nagiteye niga mu wa 5. Nakunze kurima nkiri muto, none no munsi niho novyaka kandi ndiko mvuga ururimi nose. Uwo baza jewe nize ibintu bijanye n'ubutungane, sinize ivy'uburimyi. Nico gituma shaka kubabwira yuko mwishure baguha ubumenyi, ntibaguha ubwenge. Ubwenge bw'ukuri ubukura mu muryango. Umuvyeyi arakwigisha, akakwereka iyuja. Twebwe mu muryango iwacu abana tubigisha bakiri batoyi, akurazi yazoja, kuko turazi neza umwana atarezwa akiri muto ntazoshobora kuregwa akuze. None rero mwebwe bakenyera rugamba, nimwe mufati ya mbere kugira ngo mushobore kuzoteza imbere igihugu. Nagira ndababwira yuko atamukenyeza kumiriwe ngaha mu Burundi, ndabibereke kuko vyinshi nuko tutabitahura kumwe. Umunsi abagabo batonze n'abakenyezi bakabazanye bati ndafise uburenganzira kurusha uwundi. Uno munsi twavuga tuti mwihiganwa ryo kwiruka n'amaguru, ubu abakobwa n'abahungu bose bazoja kuri piste imwe, tuzoharurira kumwe. Uwo munsi abakobwa ndazi ko bacavuga ngo ya abagabo n'abagore ntitungana. Vuga ko mbeshe. Genda mubwire Francine azatonde mu bagabo babiruka imetero 1500. Cyangwa ndacavuga yuko bamurenganije. None abagabo nibacavuga batoya mwavuze ko tungana. Ubu nta higanwa ry'abakobwa kwabo, nta ry'abahungu kwabo. Tuza turatahura ibintu bimwe. None yo ni discrimination. Muri cyakiremwa muntu bose bangana. Amategeko arategekanye ingene umwe wese bamuraba. None je wocuvuga ko jengana n'umukeha bwenge. Umukeha bwenge turazigira tumubungabunga kwiwe. Nanje nkomeye ingene je bigenda. Bavuze gutanga ikori ntibaza kurondera umuntu yamugaye ngo atange ikori. Umukeha bwenge bamubwira ngo ja kubikorwa rusange.
mugabo mugiye mu mategeko mwibwirizwa shingiro hariho ivyo bategerezwa. Tuze rero turategera neza ico tuvuga mu mategeko nico bita no discrimination. Mugabo murazi yuko kuba mugaye bariko barubaka ama escalier ntibavuga ngo twese turangana, baca bamwubakira hazoca kugira nawe ashike kuri vya bitaro, kuri rya shure, ahabera imanza ahashike vyoroshe kubera nawe abifitiye uburenganzira bwo kubamwo. Ariko ntiyoca avuga ngo turangana. Bakenyezi, aho gateka kazina muntu mukaharanira umuntu azoba kumiriwe kubera ari umukenyezi, azoheza akagwanire. Hariho ibindi bavuga ngo ivy'ibiti. Eka ndababaza, burya vy'ukuri bajya abakenyezi bari mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka baserukira abakenyezi? Tuvuge ukuri, baraza kubabwira kubaha raporo kwigihe batogwa mbona bari kuri liste y'abandi. Ujya n'indongozi mu bandi n'umuntu, ni wa muntu w'indongozi ategereza gukora ibishoboka byose kugira agateka kazina muntu kubahirizwe, kaba kumukenyezi kaba kumwana. Ujya n'indongozi, indongozi ntigira igitsina ntigira ubwoko, muvyumve neza. Indongozi n'indongozi imisi yose bavuga ngo nakumiriwe kubera amagaburanyama abazungu batwigishije ko igihugu ari cyo kuribwa, ntibatwigishije ko igihugu ari cyo gukorera. Dutegeza kumva yuko igihugu ari icyo gukorera. Wowe ukaba indongozi, ubu umukenyezi, ubu umugabo, menya yuko ugiye gukorera abene gihugu bose, ukaraba ko atanumwe arenganijwe. Ibi rero tuvuga ngo ikumirana ngo rihagaze ku biti, nivyo bituma duratera imbere. Uzabumva ngo imigambwe ngo demokrasi ngo ni migambwe. Nararondeye aho vyanditse ko demokrasi bisigura imigambwe narabibuze. Mugabo demokrasi umwene gihugu arafise uburenganzira bwo nawe kugira icyo ashikirije mu gihugu, uburenganzira nawe bw'uko ashobora kunegura ibitagenda neza agatanga n'intererano y'ivyoba. Ivyo rero ntibisaba ko uri mu mugambwe. Nico gituma naravyihweje neza asanga ibihugu vyose byatanguriye kuri demokrasi ntivyigeze bitera imbere kuko nta mbono kazoza imwe bigeze baronka. Umwe gira imbona kazoza yiwe, uwundi yiwe. Tuzotera imbere gute? Umwe agize aratangura, umwe akuza n'uwundi. Imbona kazoza mwariko murakurikira mukaza murayahindutse, ubu mugize inyuma niyo muce musubira inyuma. None twotera imbere gute? Ndashimira cyane umugambwe CNDD-FDD kuko ntiwigera uvuga ngo ni naka yatowe, n'umugambwe CNDD-FDD utogwa. Ni inkona ifise vision. Ifise vision rero, iyo vision no kuyigumako kugira ngo niyo umuntu ashaje, umuntu arapfa, mugabo vision igumaho kubera umugambwe CNDD-FDD. Mugatwogira ama vision menshi, imbono kazoza nyinshi. Tuzogenda tugize intambwe 10, hacatsinda uwundi mugambwe ucugira intambwe 10 nyuma, caye 15 nyuma. Tuzotera imbere ryari? CNDD-FDD ramba. Nagira rero ndababwire bakenya rugamba, ubu twakenyerera rugamba gwiterambere, ntitugira imbono kazoza nyinshi. Genda mubwire n'abandi bakenyerera n'abandi mbwira. Uno musageze ibikorwa rusange, umukenyezi yibungenze aremerewe, woca uvuga ngo yasivye ku bikorwa rusange ko twese tungana? Mbega ko ntarabona umugabo bahaye konje prenatale ni kubera iki? Umukenyezi kubera itegeko rimukingira ntushobora gucuva kugana n'umugabo ngo ugiye muri konje prenatale ngo n'umugabo wanje rero tugende tujanye, wewe uragenda mugamurangana. Ntituvuze ko mutangana, murangana mufise uburenganzira bungana, mugabo iyo hageze kubungabunga umwe wese icari itegeko ricariza kukubahiriza. Nico gituma rero umugabo atazokwidoga. Umwe yavuga ngo abagabo mu gahinda rero nasabe konje prenatale. Asabe nakakaruhuko ko buja kosa. None kuko ashaka kugana n'abagore, ashaka kugana n'abagore, nasabe nawe kakaruhuko ko kuja kosa umwana. Nagira rero ndabwire abantu bose barangana mu Burundi, nta numwe akumiriwe. Umwe wese rero wumva akumiriwe
yitura ubutungane amategeko ariho kandi aramwubahiriza. Mugabo iyo bavuze rero bati barangana, ako kari agace ka mbere ka ya ngingo ya 70 y'ibwirizwa shingiro. Agace ka kabiri kavuga ati umuntu wese ategerezwa gukorera ineza ya bose kandi akarangura umurimo ajejwe. Akora agace ka kabiri kandi ndabivuga umukuru wo kubahiriza ibwirizwa shingiro anyumva ninabesha arampinyuza. Umuntu wese ategerezwa gukorera ineza ya bose kandi akarangura umurimo ajejwe. Ari umushahara murumva ngo gayemwe gushikuba, mugabo uza wumva ngo sinja gukorera abarundi ngo kubera ntimumpaye amahera. Ibwirizwa shingiro ko ari umushahara mwumvise. Muganga gataha asiga bagwaye akanga kubavura, hari umushahara mwumvise. Ni itegeko ry'ibwirizwa shingiro. Agace ka gatatu kavuga ati abene gihugu bose bategerezwa gutanga intererano igihugu kibaronderako. Amabwirizwa niyo yonyene arekurira umuntu kutayitanga. Akakane ngo leta irashobora gusaba ko abantu bose batabara iyo hateye ikiza mu gihugu. Abantu bose. None n'umukihabwenge duca tumuhamagara gutabara, uwamugaye duca tumuhamagara gutabara. Muze murumva ubudasa ico bita gatakazi na muntu, amategeko ingena mukingira. Tumenye ko ari ivyo dusabwa, ivyo ntituvuge ngo turangana. Nico gituma rero mwumvise nk'iyi ngingo ya 70 nta mushahara bavuze. Arwo bavuze none kubera iki? Nawe igihe wiga warigishijwe wataza ngahe? Tuze turamenya rero ivyo tujejwe. Ingingo ya 74 ivuga iti umurundi wese mu bikorwa vyiwe ategereza guterera agacumu k'ubumwe mu kubaka no guteza imbere igihugu. Mwumvise ko atanumwe avuyemo. Teza guterera agacumu k'ubumwe. Ariko uzubona ngo sintanga ikori kandi azi yuko ibwirizwa shingiro ari we yagitoreye kandi rimutegeka. None rero bavukanye mwese, bakenyera rugamba, bagumya banga mwese, kuba kuri iyi si no kumenya kuyitondera. Ntiwirabe wewe wenyene, raba n'abandi muri kumwe. Iyo tuvuze akateka k'abakenyezi ntituba dufuse agateka k'abagabo. Umugabo abaho kuko n'umukenyezi abaho, kandi bose n'abantu bategereza gukingirwa kumwe. Bajya abagabo rero bavuze ko bari mu gahinda, ngira ngo no kubera babona yuko ngira ngo amategeko azarahengama kubera ibintu bijanye n'abacamanza. Hariho abakenyezi bavuga ngo ntagiye kurujya mu camanza w'umukenyezi ngo sintunganirizwa. Umugabo yabona agiye ku mucamanza w'umukenyezi acavuga ngo darenganywa. Abacamanza bakurikiza amategeko. Sibo rero ntuzubone ngo n'umukenyezi cyane n'umugabo, bose bakurikiza amategeko. Tubahirize rero amategeko, tubahirize imico n'imigenzo, kuko n'imico n'imigenzo n'amategeko y'igihugu, kuko twese turavyumvikanako. Nikimenyamenya hariho itanditswe mu mategeko, mugo bikoze ucubikivume mu bantu kandi ataho vyanditse. None rero ndabasavye bavukanye, uno munsi tureke gusamara n'abaduhenda ngo harimwe amacakubiri, ngo hari gukumirana. Tumve ko twese tungana, dutera imbere kumwe, hanyuma twigisha abana bacu bakure nabo ari abana bafise ubuntu, ari abana bakunda igihugu. Izo nyigisho rero zizohera mu miryango. Mu mugambwe twarumvikanye turiko turandika neza agatabo kagenga imiryango kugira dutangure izi nyigisho. Tuzohera kuri bakuru tugende gushika kuri bato, gushika umuryango wose mu Burundi uzoshikirwa. Twigisha ntidusamare, duteze imbere igihugu cacu. None rero mwe bakenyera rugamba, ni mwebwe mugambwe wonyene mwemeye kugira agasunuzo ku munsi mukuru w'abakenyezi. Turabakeje rero kuko kubona mwashatse kuba namwe mukagira inyongera, no kubera mufise umutima wuko mwebwe muri umwe. None rero muri ubwo bumwe genda mu bugira mu miryango iwanyu, haba mwumvika mu miryango, dusasira indava imiryango yacu, hanyuma dukore ibikorwa vy'iterambere, dutanje akarorero mu bandi,
gutyo igihugu cyacu kizoba igihugu gitekanye, kizoba ari igihugu cy'amata n'ubuki. CNDD-FDD ramba, abakenyarugamba komera. Imana ibahezagire mwese.